Yesi nkorana n'urunani bahejeje kuvuga karami kuvuga n'amashirahamwe y'abacika cumu ariko naje ndi mu victime nk'abandi barundi benshi hanyuma ni kibazo ni intererano kandi n'amakenga ngaha nibaza ko hariho bene wacu baba barize ivyigwa vy'inyifato nagombaze muri umugwi wo gusubiza hamwe no kurekuranira ikibanza muha inyifato amagara yo mu mutwe mu bisanzwe murabona yuko kuba victime suko uba warabikorewe warabibonye ushobora kuba victime y'ivyo wabonye canke ivyo wumvise canke ivyo ubona hanyuma ndiko ndiyumvira nkajya amareresi tubonye hariho abantu bikorako kandi hanesesirema yuko babonye ivyabaye nka jewe nk'igihe mwari mu bikorwa byanyu mu Kamenge niho narindi nk'umuhinga yaserukiye amashirahamwe mbega nk'ubu wa mu mama yabona impuzu umuntu we yari yambaye nk'akarorero mbega nk'ubu mwamufashije iki amagara yewe mu mutwe yifashe gute mbega uno munsi ko muriko muragerageza kwerekana ukuri kandi ni vyiza ibikorwa muriko murakora ariko je ku bwanje nari numva nimba mutaravyumvira ibikorwa byanyu byoherekezwa n'abantu bize ibintu by'inyifato kandi mukabiha uruhande runini kuko nimba hariho bene wacu ngaho warize ivyo vyigwa tuho turumviriza n'imvugo y'aba victime sinaba victime gusa n'abaguro kuko hajya ababikoze n'ababikorewe bose bafise ingorane bose barafise ibikomere bagenda na seseza mutima bitakize no musi rero turabona ko biriko birazuka paraporo y'ibikorwa biriko birakorwa none muriko mukora iki hanyuma ikindi no bapropose nk'umugwi n'abakozi ba severe mbega nkujya mukozi wa severe aje kuzura abantu bapfuye mbega hajya mubanza kwapfa hajya uko yagiye mbega mwebwe bakomiseri mukora wa severe uno musi uko mwatanguye gukora niko mumeze mushaka kuba mwivuza kuwa kwigana amagara yo mu mutwe mugabo nibanga ryanyu ariko je nanje nobahanura yuko namwe birabakorako twese biradukorako rero ico muha ikibanza abo bantu bize ivyo vyigwa murakoze